nk'uko musanzwe mubizi umuryango utabara imbabare Croix Rouge ni umuryango mu byo ujejwe harimo ubutabazi bwa mbere. Kuri bamwe iryo jambo rishobora kuba ari rishasha, ku bandi bakaba bari basanzwe barizi, ariko uno munsi baraja kubasigurira icari c'ubutabazi bwa mbere. Sinovuga yuko muja kuva ngaha mumenye ubwo butabazi bwa mbere, ariko niyanyotana ariko ndavuga ku bazoba bavyifuza bazoheza abantu umwanya wo kubwiga kugira ngo nabo baba bahinga mu butabazi bwa mbere. Ubwo butabazi bwa mbere rero ni kirumara mu muryango utabara imbabare Croix Rouge, kuko mu nteguro yawo y'ibihumbi 2024-2026 umuryango utabara imbabare Croix Rouge wifuza yuko inyuma y'iyo nteguro mu muryango uwo ari we wose wo mu gihugu woba ufise n'imiburiburi umutabazi wa mbere mu muryango. Hajya mubaye hakaba ariho umutabazi wa mbere yavyize kandi abizi neza. Twifuje rero kubakoranya kugira ngo mwebwe nyene mutangure gutahura icari c'ubutabazi bwa mbere, hanyuma mumaze gutahura muzobitahuza abandi. Turazi yuko mu biganiro mugira, turazi yuko mu makuru mutanga mufise mumenyesha abantu ibi na biriya. Twifuza rero n'ibijanye ubutabazi bwa mbere yuko mwoheza mukabidufasha kugira ngo abantu bamenye neza akamaro k'ubutabazi bwa mbere. Mumaze mwebwe nyene twumva yuko bikenewe yuko ubwo butabazi bwa mbere mu rugo rumwe rwose rwo mu Burundi babumenya, ngira muzoba ba mbere kwiyandikisha kugira ngo ubwo butabazi bwa mbere mubwige, hanyuma muheze mu bumenyesha abandi. Ni muri iyo ntumbero rero uno munsi runo ruganda twaruteguye kugira ngo na ntaryo baba mwebwe baba abandi bashobore kumva yuko ubutabazi bwa mbere ari kirumara. Mu ngo harabaho utugorano tucanke turiya, hanyuma ntibamenye ingene bavyifatamwo. Umwana arashobora kumira ikintu canke n'ukuze akamira ikintu kikamuhagama, canke bivanye n'aho abantu baba, kubera bashobora kuja gusenya ugasanga arakorotse, canke inzoka iramukomoye, canke abasanzwe baba ngaha hafi y'ikiyaga Tanganyika umuntu arasomye nturi. Mu gihe atakikozwe muri abo bose barashobora guca bitaba Imana. Ariko rero uwize ubutabazi bwa mbere abafite ubuhinga bukwiye kugira ngo abo bantu abafashe imbere y'uko bashika kwa muganga, kuko ababyize babivuga, ujya mwanya wo gutabara imbere y'uko umuntu ashika kwa muganga ni umwanya ukomeye cyane, ushobora kurokora canke ugatuma umuntu agira ibibazo bibanye n'ingorane yagize. Rero turasubiye kubaha kaze tubifuriza yuko mwokurikirana neza ibyo baja kubabwira. Nabivuze uno munsi ntimuva ngaha muzi ubutabazi bwa mbere, mugabo muhakura inyota yo kubumenye. Hariho benshi amashirahamwe menshi yifuje yuko tubigisha, twarabigishije, rero simwebwe musigara inyuma. Aba rero tubiye kubaha ikaze mu bigo by'umuryango utabara imbabare Croix Rouge, abifuriza nuko mukurikirana uruganda neza tugira ubuntu. Plus loin, les services de la Croix-Rouge du Burundi dans nos médias respectifs. Mesdames et messieurs,
Les journalistes font partie des gens les plus dynamiques, souvent en déplacement, ayant besoin d'être formés en premier secours pour enfin contribuer aux assistances des blessés, même si, comme je l'avais dit, les journalistes aussi ne sont pas épargnés des incidents qui nécessitent les premiers secours. À cet effet, je vous inviterai à suivre avec attention les différentes présentations pour acquérir des connaissances qui vous sont très utiles et dont votre audience va certainement profiter. Vous savez très bien que le rôle des médias, c'est d'éduquer, d'informer et de divertir. Je souhaite à ce qu'on ne rate pas cette chance qui nous est offerte pour acquérir ces connaissances puis les donner aux autres. Vive les médias, vive la Croix-Rouge, vive les premiers secours. Comité international de la Croix-Rouge na Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge hamwe n'umuryango utabara imbabare mu bihugu les sociétés nationales. Kimwe cyose kirafise icyo kigenzwa, ariko nagira amazina bagira ko byabimenyetso muriko murabibona hajya uko ari bitatu. Mu bihugu hariho umuryango utabara imbabare wahuje nko kuri ngaha mu Burundi, bamwe bagashima gukoresha umusaraba utukura, abandi bagakoresha igihete, abandi bagakoresha ikindi kimenyetso. Ariko ibyo bimenyetso byose ntibishobora kuba mu gihugu byose ari bitatu. Oya, igihugu kimaze gusinya ku masezerano y'i Geneve ajyanye n'umuryango utabara imbabare wahuje, kiba cemeye ko uwo muryango utabara imbabare wahuje uba muri icyo gihugu, kandi baca batora n'ikimenyetso bategerezwa gukoresha muri icyo gihugu cyose. Nta bimenyetso bibiri bishobora gukora mu gihugu bikurikira: gukoresha ibimenyetso bifise uburinganire butoya, dimension ntono, ushobora kuba ari udupini canke akabaje bambaye canke utundi duto duto nk'ibi dushobora gushira ku muryango canke ku miduga. Ubundi buryo bugira kabiri ni mu gihe cyo gukinga, aho haba hari ikimenyetso kinini. Niho muzobona nk'iyo abanyamuryango bariko barakora ibikorwa, hariho udutambara bambara twitwa utudosa bategerezwa kutwambara, ariko kandi barashobora no kudukoresha mu gihe biba bitoroshe kugira ngo bashobore kwikingira bababone bakiri kure. Ku maambulanse hategerezwa kuba hari ikimenyetso kinini cyane, nimba ari nk'amavuriro nayo nyene yatowe kugira ngo ashobore kwakira imbabare, nayo nyene ashirwa ku ico kimenyetso. Cyo kimwe n'ahandi hantu hose hategerezwa kuba hariko harakorerwa ibikorwa by'umuryango utabara imbabare wahuje, ariko kugira ngo bicungerere umutekano cyangwa bigire umutekano wuzuye, kuko ikibanza wahuje ibiri kirakoreramwo ikibanza kiba kiriko kiraberamo ibikorwa by'umuntu, ari nta n'ibigwanisho bitegerezwa kwinjirayo. Aho rero bategerezwa gushiramo n'ibimenyetso biboneka kugira ngo abantu bashobore kuramenya uburyo bwo kwikingira. Ariko rero bikurikira, hari aho usanga hariho abariko barabikoresha ku buryo butari bwo, ku nyungu zabo, bakaba kugira ngo baciyitirire mu vyerekeye inyungu zabo. Ari ushaka kugira ngo ashobore kurengana ahantu, ari ushaka kugira ngo hashobore kugirirwa nabi, nawe nyine akaciyitirira. Ariko hariho n'abandi rero babikoresha usanga ari mu bugizi bwa nabi, nk'abasirikare bari mu ntambara bagafata ibikoresho byabo, imiduga canke indege n'ibindi bashobora gukoresha bakabishyira k'uwo musaraba kugira ngo bashobore kujijisha abo
abo bahanganye ku rugamba bibaze yuko ari umuryango utabara imbabare kubahujije gutabara, kumbe nabo bashizemwo baje kubatera kugira ngo bashobore kubamara, canke bagiye gutera ahandi hantu bakibaza yuko ari umuryango utabara imbabare kubahuje uhari. Hariho rero naho ku ruhande mubibona aba bariko baradandaza imiti n'iki kugira ngo murabibona aho mugenda muco muriko muregeranya amakuru, turaza kubona ko bamwe n'abandi bafise ibimenyetso bategerezwa gukoresha. Nuko rero reka twumvirize muganga Nzonogera Anisette atubwire cyane cyane kuri ico gikorwa cyane kuri ubwo butabazi bwa mbere ya milieu professionnel, abereke ndetse n'ikibanza c'umumenyeshamakuru, mbega umumenyeshamakuru yofasha iki kugira ngo dufashanye umuryango utabara imbabare kuri byahangi. Urahawe ikaze muganga Nzonogera Anisette. Tugire ubuntu misi yose na hose. Numva umenga mwamaze kuba abanyamuryango mwese. Voilà, nk'uko bivuze, je réponds au nom de Dr Anisette Nzonogera. Je suis le chargé de la promotion des premiers secours en milieu de travail. Je suis aussi médecin consultant à la clinique médicale de la Croix-Rouge, 6 à Kémini. Concernant ma présentation, nous allons parler des premiers secours et le monde médiatique. Tuzaza kurabira hamwe de façon générale, de façon un peu approfondie, quelle est la place des médias mu by'ubutabazi bwa mbere. Gusubira inyuma gato, iyi atelier canke uru ruganda ruje rukurikirana n'andi matelier twagiye turagiranira n'ibi bitandukanye. Bamwe mu bamenyeshamakuru bibaza ko muri mwahashitse, twaragize amatelier avec les leaders religieux, twaragize amatelier avec les leaders en matière de sport, twaragize atelier avec les représentants des entreprises. Ubu naho pour clôturer nos ateliers, twabonye yuko bikenewe ko tugira atelier avec cette fois-ci le monde médiatique. Turaza kubona igituma twabatumyeko.